anza turamaze kumva ubutumwa bwiza budasanzwe mu ndirimbo. Aka kanya nako tugiye gusangira ijambo ryawe, wongere ubane natwe tugirire neza. Ijambo ryawe ni ryiza kandi ni iry'ukuri, rirahana, rigahanura, rikigisha, rigatunganya umuntu, rikamutoza indero nziza mu kugororoka, kugira ngo umuntu w'Imana abushitse ashobora gukoreshwa igikorwa ciza cyose. Nuko rero uhoraho Mana yacu, ubane natwe muri uyu mwanya. Amajwi yose yandi ahore, ariko wowe uvuge, uvuganye natwe muri rino jambo, uzoba ukoze cyane. Mwemu yera ndagukundira umurongozi mwiza, ntaba ari jewe ariko aba ari undongora muri uyu mwanya mwiza. Mvuge mvugishijwe nawe, kugira ngo ibyo byose ubwoko bwawe ugomba ko bwumva uyu mugoroba bibagereko, hanyuma bigira ikimazi, bigira icyo bihinduye mu buzima bwacu muri ino si. Urakoze, turagushimiye, uhabwe icyubahiro n'ishimwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. N'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, umutambukanyi wanyu n'umuryango wanyu wose, namwe ndongozi mwese muri hano. Nagomba mfata aka kanya ndabakeze ko nagiriwe ubuntu nkafata mikro, ndabakeze kuri iyi myaka 5 irangiye mutugiye imbere mu kurongora igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Imana yarakoze kubazigama, Imana yarakoze gukora byose neza kugira ngo tugere uyu munsi muri hagati yacu, hanyuma natwe twigina tunezerwa iby'Imana yakoze. Reka rero dusangirire ijambo ntatebeje. Somo uyu murongo nyene wa 29, ibindi ayandi majambo yose tuzomara iyi minsi turimbura, tuzomara iyi minsi tuganira ko bayasomye. Ariko nsomye umurongo wa 29 uvuga ngo Mose aramubaza ati, ni jewe ufitiye ishari icyoma abantu bose buhoraho bakaba bavugishwa nawe, uhoraho akabashira kw'imwemu yiwe. Niri jambo two kwibaza tuti, mbega aya majambo Mose yayavuze ryari? Yayavuze kubera iki? Hari mu gihe Abisirayeli bari mu rugendo bagana igihugu uhoraho yari yarabasezeraniye. Hanyuma mu rugendo murabizi ntihabura ibigora abari mu rugendo. N'aba bantu b'Abisirayeli hari ibyabagoye. Haheze iminsi 3 gusa batanguye urugendo, hari ibyabagoye, baca batangura kwidodomba, kandi bidodomba cyane, bidodombera Mose, bariko bidodombera n'Imana yamubahaye, Imana yamuhamagaye. Uhoraho aravyumva, ari mu ijuru, arashangashigwa cyane. Hanyuma aca basukamwo umuriro. Bibiliya iravuga ngo uca uyigiza igice cy'ahantu bari bakoraniye, aho bari bashagaje. Bagihaguruka bava muri Egiputa, usomye mu gitabo cyo Kuvayo mu gice cya 12, cyane cyane ku murongo wa 38, haravuga yuko hari kivange cy'abanyamahanga cyahagurukanye nabo. Bamaze kugenda rero, aha twasomye muri kino gice cya 11, abo rero bibuka ivy'iwabo, batangura kwifuza inyama. Bivuje inyama ntivyahereraho, baca bavyandukiza n'Abisirayeli. Abisirayeli birabandukira, nabo baca batangura kwidoga, nabo baca basubira kwibuka ivyo bahora bafungura bari muri Egiputa. Batangura kwibuka ngo barafungura amafi, ariko bakavuga ngo bayafungura kuri gusa, ariko baba bayaguze ikimoko, baba bayaguze gukoreshwa ibikorwa by'agahahazo, hanyuma bagakubitwa n'ikimoko. Nubwo barya ayo mafi bari bamerewe nabi. Baribuka yuko barya za concombre, baribuka ko barya amapasteke, baribuka ko barya amapapayi, ibitunguru by'amapwaro, ibitunguru by'amagoma, baribuka ngo nuko barya ibitunguru sumu. Ivyo batangura kuba ari byo bibuka, hanyuma baridoga cyane, biguye mu matwi y'Imana nyene, ibandanya kubabara.
aha muri aya majambo uyasomye jewe nigishijwemwo ibintu bitatu. Icambere nikijanye no kwibagira n'ingoga ivy'Imana yakoze, kwibagira ukuntu Imana yabakuye mu buja n'izindi ntambara nyinshi yabagwaniye. Ntibyabatwaye umwanya munini kugira ngo bavyibagire, haciye umwanya muto gose baca baribagira ivy'Imana yakoze. Imana idufashe barundi kazi, Imana idutabare ntitubabibagira n'ingoga ivy'Imana yakoze. Nimba ari ikintu kibabaza Imana nukwibagira ivyo yakoze. Ivyo kandi bica bigarukana abantu guhidodomba, abantu burya Imana ibonye abantu bibagiye ivyo yakoze, ikibona yuko bamaze kwibagira kwihari, kandi n'ikintu kibabaza Imana cyane gose. Ikigira kabiri nizemwo nugushira umutima kuvyo tudafise, twirengagije ivyo dufise kandi ugasanga nivyo vyinshi. Abisirayeli nubwo bidodomvye hari ivyo bari bafise kandi vyinshi. Ijambere bari bafise, bari bararonse umwidegemvyo nta bikorwa vy'agahahazo bariko barakoreshwa kandi bongera bakubitwa cya kimoko. Ivyo bari barabikize. Ikigira kabiri bari bafise Imana yari yamaze kubahindura ihanga. Murabizi kugira bashike muri Egiputa bagiyeyo ari abantu 70, ariko baza kuvayo ari hanga rinini ya cyane. Imana yarabagwije baba abantu benshi cyane. Si ivyo gusa, yari yabemereye kubaha igihugu. Ryari hanga risanzwe riba murindi hanga, nta gaciro bari bafise, bari basembereye arabatsi b'indaro baba murindi hanga hagati. Ariko Imana irabemerera kwizobaha igihugu, kwizobahindura ihanga, hanyuma ikabaha igihugu, arico gihugu c'i Kanani gitemba amata n'ubuki. Ayo masezerano rero Abisirayeli bahawe afatira muri Aburahamu. Tuyasanga muri Aburahamu, ya masezerano yamuha muri gice ca 12 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 3. Yari yamubwiye ngo ngo niwava mu gihugu iwanyu, ukava mu nzu ya so, ukava mu muryango wanyu, nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye. Kandi murabiza babandurutse muri Aburahamu niwe sogokuruza wabo, akaba na sogokuruza wacu nyene. Ikigira kabiri aramwemerera ngo nzoguha umugisha. Ababisirayeli bari n'umugisha ukomoka muri Aburahamu. Hanyuma arabemerera ngo izina ryawe nzorigira rurangiranwa. Ababisirayeli na n'uyu munsi izina ryabo ntibarurangiranwa, n'ubu baracavugwa. N'ubu n'abantu bagiye bagira igisoda gikomeye cyane kuva kera mu ntambara bagiye baragwana, n'abantu bagwana banesha kuva kera. Byari byavuye muri Aburahamu mu isezerano Uhoraho yari yaramusezeraniye. Si ivyo gusa, aravuga ngo n'abandi bazogira umugisha ku bwawe. Uru ruvyaro rwose bagize umugisha ku bwiwe, na twebwe umugisha wa Aburahamu turacawuryako. Aravuga ngo uzokuvuma nzomuvuma, kandi muri wowe niho amahanga yose yo mw'isi azohererwa umugisha. Ababisirayeli rero bagendera muri uyu mugisha wa sogokuruza wabo Aburahamu, kandi vy'ukuri uyu mugisha warabagezeko. Ikindi bari bafise nk'umugisha, bari bafise manu. Imana yari yarabahaye manu, ivyo kurya vyaza bivuye mu ijuru, irabibaha barabirya. Kandi abasesanguzi baratubwira yuko iyi manu yarimwo amavitamine yose, yarimwo nsanganyangaburo, harimwo ngo ivyo bakenera vyose mu mibiri yabo. Nukuvuga manu vyari ivyo kurya vyururutse biva mu ijuru. Hari abantu benshi rero usanga bariko baridodomba. Murumva ko Ababisirayeli bari bafise vyinshi gusumba ivyo bari babuze muri ico gihe. N'uyu munsi hari abantu bidodomba, bakidodomba kw'Imana yabibagiye, kw'Imana itababona ko ataco bafise, bakidodombera n'abarongozi ko babibagiye. Kandi ugasanga ivyo barirana abandi nivyo bariko bararirira.
ugasanga barirana imodoka abandi bariko barayiririra, ugasanga barirana akazi abandi atako bafise, ugasanga barirana inzu baramaze kuronka n'amazu babamwo ayabo bwite abandi atayo bafise, ugasanga baridodomba cyane gusumba n'abandi, ugasanga ivyo barirana abandi bo bavuga ngo icompa akazu, icompa akazi, icompa ikina kiriya. Nagira ndagusabe n'ubu muntu arirana ibintu, arirana umugisha Imana yamuhaye. Kwidodomba biragahera, imbere yo kwidodomba uzubanza urabe mbega uyu munsi bimeze gute.